isigo minota nk'itanu bumve match cyarico Juma Jux dufashe kuinga bw'ivyuma tuzanire zino foto za stade hagiye kuhabera ibirori arukontu abafana b'Urunani bakunda kuririmba ngo Runani inaria inariria nini yare nayo muri kano kanyiri kwirarira ibiriri gikombe sinozano ngende ntaremeye abantu hamwe jewe yo nashitse ngomba kuvana abantu bavuga ati meje kuronka makuru niburi nawo yo iminota 2 ni mutwanirize final abantu bakawa ayo makuru bayaronse Juma udufashe tuzanire novuga ngo zino foto zikibwa giye kuba kibera ko ino finale novuga ngo hariya mu gisagara c'Doha muri Qatar birumvikana ko ni naho hakiniwe final y'umwaka wa 2022 igikombe c'isi cyariko kirabera hariya muri Qatar muri bukako hari mu mpera z'umwaka ubwo ni kibuga gisanzwe kizwi ku izina rya izina nagoye gusoma Lusail Iconic Stadium cyubatswe mu mwaka wa 2021 birumvikana ko hari mu ntumbero yo gutegura kwakira igikombe c'isi hariya muri Qatar ariko kandi gisanzwe cyakira abantu bararenga ibihumbi 188 kuvuga ngo ibihumbi 188 n'amajana 920 nakora amajana 66 niho hagiye kuba hakinirwa urukino nibaza bari ku rubuga rwa YouTube barabona ikibuga giye kuba gikinirwa ku match wakibonye Lusail Iconic Stadium hari Doha muri Qatar aha niho muwani yagabiye igikombe naho kabisa ugombye kuvuga ko Salmon London nawe agomba aza cikorere oya ashobora kucikora cyane ntacikorere ibice 99 Lusail Iconic Stadium birumvikana ko nico kibuga giye kuba cakira urukino nyuma y'ikibuga reka ngene ndababwiye ko n'urukino rugiye kuba ruhagarikirwa n'umunya Venezuela azwi ku izina rya Jesus Valenzuela birumvikana yuko nkuko nabibabwiye yavukiye mu gihugu ca Venezuela no muhagarikizi ariko araza kuba ari kubona abagenzi uzwi ku izina rya Juan Soto cyangwa witwa Jorge Urrego ndetse no witwa Tulio Mereno mu gihe umuhagarikiza agira kanaza kuba ari witwa Ivan Barton birumvikana yuko bana bahagarikizi bose n'abanya Venezuela nibo bahawe novuga ngo runo rukino rugeneye kubera kuri Lusail Iconic Stadium hariya mu gihugu ca Qatar ico mwomenya rero reka twivugire Kylian Mbappe dusohoke twitaye ico kwitondego twivugire Kylian Mbappe twitaye mugabe ikintu ca mbere Juma Jux abanza tuzanira uvuga ngo bagiye baratwara kino gikombe kuko twarababwiye mu mateka buriya 2017 muri FIFA baciye basinya baremeza baravuga ati abantu batwaye Coupe Intercontinentale bagomba gufatwa nk'abatwaye Mondial de Club nico gituma no munsi buriya Madrid ni champion du monde cyo zigera ku 8 vuga ngo Madrid iri considere nka equipe yatwaye Coupe Intercontinentale izigera ku ncuro 8 zose kuko baratwaye Mondial de Club zitanu ariko Coupe Intercontinentale bari bamaze ko bayitwara kagera kuri 3 mu ntunganya yayo ya kera bagatwara kino gikombe baraza ko bagitwaye ku ncuro igira 9 mu abantu iyo ni equipe ya Madrid abona bagiye baratwara kuvuga ngo Coupe Intercontinentale cyangwa Mondial de Club mwabivuze neza bwa mbere kuri Kylian Mbappe birumvikana yuko ni Kylian Mbappe agiye kuba akina kuri kimwe mu bibuga navuga ngo yagiriye ko umuhabaro utasanzwe muri ko muri interview twazanye Kylian Mbappe cyangwa mu kiganiro Mbappe yakoranye n'abagenzi bacu bamenyesha makuru kuri Canal Plus asante sana Juma yaza ko abantu barabibona abone bagiye baratsakana ico gikombe bari kuri YouTube channel yacu ngo hano abatwaye Coupe Intercontinentale n'abatwaye Mondial de Club bose bari hamwe kuko Coupe Intercontinentale yarahinduriwe intunganyo ko imyaka yagira agenda birangira rimwe gusa Barcelona bafise Mondial de Club urabona hariya zitatu yani zitatu 2009 2011 2015 ya nyuma yo gutwara birumvikana ko ari kabiri bayibuze Barcelona mu ntunganyo ya kera Coupe Intercontinentale ntibari Coupe Intercontinentale gikinwa n'umugwi mwiza ku mugabane wa Buraya ndetse no mugwi mwiza wo muri CONMEBOL Barcelona baragikinye rimwe baragitakaza mu gihe Madrid bagikinye gatanu bagitakaza kabiri bagitwara gatatu nico gituma mu ntunganyo ya kera mona Madrid yagitwaye kigitangura none kandi ko Madrid mu ntunganyo 2001 za 2000 na kangaye 98 baragitwaye naho nyene mu ntunganyo yacu mu myaka yacu ya nyuma rero no muso ubona ko bakubwiye ko Man City yatwaye Coupe Intercontinentale ni Mondial de Club mu isanzwe kayaga kipe kagifise bwa kabiri sikamwe kaba Benzema akaye akaga kipe kagifise bwa kabiri nyuma ya Real Madrid oya kayaga gifise bwa kabiri ni Peñarol nagari ya Etihad ni Peñarol Madrid gitwara bwa mbere Peñarol nubundi yari yagitakaje yari yatsindiwe final na Madrid urana ko Peñarol mu bagifise komeye Peñarol niyo muri statut iri mu bagifise kenshi mu ntunganyo ya kera bagifise gatatu na Real Madrid gifise gatatu mu ntunganyo ya kera kongeramo nino equipe ya International yo muri Argentina nyene rimwo kuko muri irigwa bafise equipe zigera kuri zibiri iyi Peñarol niyo yareze Fede Valverde rero nariko ndavuga Kylian Mbappe agarutse kuri stade novuga ngo yatakarije ko igikombe c'isi genekerezo nk'iri nyene
ari naco gituma ku munsi wese warababwiye habaye Brad Offer yo kumva ngo Kylian Mbappe hagezaho yemforma baganga arabwira ati 100% ameze neza kandi ngomba gukina wanashaka yanatangwe mu kibuga ku makuru abantu bogira ya urayibona abantu barayibona aho hari muri 2022 Nino Stade na Kylian Mbappe ico bivuze uno munsi bigeze Kylian Mbappe akina Real Madrid agarutse kuri ya stade ryagenekerezo nyene en plus kuri finale n'ubundi ku rwego rw'isi kuko ni coupe intercontinentale umugwi wo ku mugabane wa Afrika waravuyemwo ku mugabane wa Asia waravuyemwo ku mugabane wa Amerika y'amajepfo waravuyemwo hasigaye equipe ipacuka buriya itwagwa muri CONCACAF kuko niyo muri Mexique batwagwa mu shyamba ry'umupira w'amaguru rimwe na Amerika y'amajyaruguru cyangwa se za hariya za Canada USA batwarirwa hamwe birumvikana yuko ikintu cyonyine gihindutse birumvikana cyari igihugu cyo muri Europe ndetse n'igihugu cyo muri Amerika y'amajyepfo ariko no munsi ni equipe yo muri Maroc nako yo muri Europe igiye kubikina na equipe yo muri CONMEBOL cyangwa se mu cyama cy'umupira w'amaguru ya Amerika y'amajyaruguru ndetse no hagati rero duce gato kuri iyo mode mbere Lionel Messi no munsi yanavuye aposting ikintu gikomeye cyane kuri Instagram yiwe kubijanye nawe nyine avuga kuri no finale batakaje kugira ngo kumbure mu kanya duave tunaraba 11 hama dusiga inzira amavuta tubise bayizi ashikiriza abantu Urukino nuko uwitwa Lionel Messi yaje kuba ashikiriza kuri Instagram yiwe avuga ati j'adore le mois de décembre ati ndakunda cyane kwezi kwa 12 et la période de Noël ati nibihe vya Noël il y a 2 ans tiareze imyaka 2 cela aurait pu un dernier mois amer de l'année ati ko ari kugiye kuba ukwezi kwa nyuma kubi ku mwaka mais cela a fini par être le plus bon de ma carrière sportivement ati mugabo vyarangiye kubaye ukwezi kwiza muri carrière yanje nk'umukinyi w'umupira w'amaguru et maintenant chaque mois de décembre ce souvenir me revient joyeux deuxième anniversaire à tous ati burigiye ukwezi kwa 12 kano kahise cyangwa se kino gikorwa nakoze kigaruka mu bwenge bwanje ati ndifurije isabukuru nziza by'umwaka ugira kabiri twebwe nka Argentine twitwa ko twatwaye igikombe cy'isi genekerezo nk'iri aho rero ibyo bisigura ngo tugiye kuraba Real Madrid muri Coupe Intercontinentale mugabo tugiye kuraba Kylian Mbappe bivanye na kahise kino stade nico bivuze kuri Kylian Mbappe na rino gerekerezo kuko nabisigaye byinshi wanashaka gushira kuri pression abaganga no kubemeza ko tegerezwa gukina match cyane mu gihe bo babona ko bidakunda gukina match ariko mugabo jewe kumva ngo bafise finale na Pachuca Kylian Mbappe agomba gushira kuri pressure abaganga kugira vyanka bikunda kine equipe ya Real Madrid ifise staff technique nini ifise staff medical nini bashobora kubona ngo umukinya ari fit bashobora kubona ngo umukinya ari yo kwitabira urukino kanaka kuko hari amafinale menshi bakinye ugasanga ukinye finale udafise novuga ngo abakinyi bagiye batandukanye ibi ntibizana bimwe byo ku mwaka kuko no ku mwaka uheze baje gukinisha Thibaut Courtois kuri finale kubera babona yuko amagara yiwe ari mu bihe vyiza just neza ko Kylian Mbappe yozamwa hano hantu ngo habaye forcing yiwe ego nivyo arashobora kuba yisabiye abaganga avuga ati jemeze neza mugabo muganga ntiwo mubwira ngo meze neza utameze neza ari wagupima namuze Kylian Mbappe agomba kuza ku kibuga novuga ngo yahuriye ko n'ingorane zigiye zitandukanye kuko jene baza kaca kintu catumye uvumenga yishira ko pressure nawe nyene ngomba nanje kugenda kuri ria stade nigeze kugira kakababaro kuko gukina uno musimbe mu bafasha equipe ya Madrid gusubira kandi kwagirira umunezero gukina finale y'igikombe c'isi ergane nubundi kini c'isi na nyene gukina finale y'igikombe c'isi Intercontinental mu base ko ari mu kontina Argentine ikagutsinda ibitsindo 2 ikagutsinda 3 wewe Mbappe ubwawe ugafata idarapo ry'abafaransa ukaryambara hari hano narashije kwa natanguye kuvuga Mbappe ifise umukinya tagereranya uri grand joueur vyo kwa nka vyo kunda ukagombera icambere ukagombera icakabiri ugashiramo ica gatatu mukaja muri prolongation kubwawe ari wo watanze no vuga ngo ingufu zose umubiri n'umutima ukabugarutse rero ku kibuga watakarije kwigikombe nivyo wenyine agomba kwishira ko pressure mugabe ivyo nivyo raba abaganga ngo Mbappe yatakarije mondial ya finale yes birumvikana yuko turaza kwaduhera rero muri mood yatanguye no vuga ngo ibintu byari bimeze neza cyane Juma Jux atuzaniye ifoto ya Antonio Rudiger myimenyerezo mu gatondo yakubisa gatebe taravuga ati yatsinze igitsindo yizungurutsa hazaga akubita kanwa ga Santos izo Santos za Rudiger ntiziri se nta na gato mugiye umugabo azwi ku izina rya
Florentino Perez yahamagaye president wa Pachuca aramubwira ati ngwino ndagukubita impano, amukubita impano nziza cyane. Navuga ngo image icafye ko Santiago Bernabeu mbere yuko tunava turaba nkuko ubivuze 11 amaze kuba batangura amaze kuba bajabona amace twirenganira. Ibintu bimeze neza cyane kabisa Mundi ari meze neza bakoze imyimenyerezo ndabira Antonio Rudiger. Akaganya tunavuga nawe wanashaka ibintu bimeze neza urabona hariya stade ngene imeze yuzuye stade yuzuye akusirizima aza gutera ko gatebetebe Chouameni na Modric bahagaze barara bati none agira iki akijya ko kurondera igikombe Antonio Rudiger eze ningorane kabisa aho nyawukani akantu kagatebetebe akantu kakamanyeri nuko rero gukoze muri kano kanya ariya kuri kiriya kibuga abakinnyi bari Madrid bari muri echauffement mu kwishusha dusabe Juma rero azana n'urutonde rwa 11 bagiye kubanzamo match ra mu kanya gato saa moya tukazimira tugera kuri 15 gusa kugira ngo match bitanguye. Birasa nkaho umugabo witwa Carlo Ancelotti atacu yasigaje inyuma vyose viwe ibitwaro vyose kirimbuzi yamaze kuba bitereka mu byose neza cyane. Yameneyemwo bitinze birapfa. Yameneyemwo kugira bitamufana. Bitinze birapfa yameneyemwo. Bitinze birapfa kabisa. Nuko rero Thibaut Courtois mu izamu niwe yatanguye mu gihe umutima defense uri mu mugabo witwa Rudiger witwa Aurelien Tchouameni. Vasquez ari ku nimero zigera kuri 2 mu gihe Fran Garcia ari ku nimero 3 hagati mu kibuga witwa Dodo Kamavinga n'uwitwa Federico Valverde mbere yabo bari kumwe n'uwitwa Jude Bellingham abasatirizi ni batatu yitwa Rodrigo yitwa Mbappe yitwa Vinicius Junior ko ariko muvuze mu izina nibo meilleur joueur du monde Carlos Cyamanuka ng'umugoro ya doma pare na analize yari yazanye bakinyi biwe agiye kuba arondera igikombe ne yakibura araza kuba yananiwe doma pare Madrid ibuze igikombe araza kuba yananiwe kuko yabakorukanye mu kenyero bane babiri batatu umwe birumvikana yuko nta mukino umwe no tuzi nk'umutitire rusivye bimwe mu byo twagiye turavuga kuri Chouameni na Raul Asensio ariko no munsi nta kintu cyo tuma tugiranya malgré ko Chouameni ari mu biye bigoye ni tactique zigenda zihindagurika sino ntacyo mbona Carlo isigarije bitwereka ko ari serie yagiye kurondera igikombe byanga bikunda komba agiye kukirondera kabisa nsubire ntange impanuro gomba mu bane akaho babigusubiza oya naco nsiye gutanga n'impanuro igarutse ubugira kandi gomba mu bane ibisigaye ariko association murashobora kurangiza match yashobora kurangira association bagatata usezeye uwundi sawa bakagenda kamwe ahana the best player in the world agomba kukonvenka yuko n'ubundi batihenze reka twe twigire tureke gutevya abahizi twebwe reka tugende adupacukane hariya mu kanya gato rero Samoya noneho yanageze reka turi saa 12 tugera kuri 43 nizi commentaire tuzimusigira za kuba zisoma hageze byose araza kubagenda bisoma yateguye abaye umwandisi uno munsi amanukanye ibitabo byose aya ni sawa reka tugende uriya mpira wariya muri Amerika y'Epfo ni gwiwe uriya twara umuhebeye we na Salmon London kandi kumenya nka champion muri Peru yo muri Venezuela korokana n'abayizi byose araza kuba bigo umwe gusa tubwire ngene yiteguye allo amahoro nezigara kuri radio yawe agiyana na interface kabisa uranyereye oya reka tumwihoze tugende ano rero na kuri live bayizi yaje none urubanza Bubet ni ruca canke Madrid iraruhitana bigire Madrid iraruhitana ifashanije na Bubet nuko rero mu kanya gato ni match ni finale si match ni finale mwaba Coupe Intercontinentale match yari ya Leganes na Barcelona gumana na 97 n'ibice bigera kuri 3 maze mu kanya gato match mu yihabwa ibintu bimeze neza cyane